Yes, ni ibintu bitari bimenyereye muri societe burundaise aho abigeme canke abakobwa bariko baragerageza gukora ibikorwa bikomakomeye benshi bashaka kuvuga ko ari ibikorwa bikora abahungu gusa. Ushobora kwibaza ati babikora gute? Bariko babikora neza cyane, gerageje kubirondera urashaka kubironka kuko imisaruro yabo bariko barakora irikigenda iboneka neza kandi bakerekana umusaruro mwiza cyane. Yes, ikiganiro ni umwigeme mw'iterambere mukamugishikiriza na je nko mubibona ni Krista Benita, nkaba ndabafitiye umutumire umwigeme mwiza cyane aberewe cyane, n'umwigeme ariko agerageza gukora umurimo wiwe w'ubu producer canke ubuhinyanuzi bw'amajwi n'amasanamu carimwe. Urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane, akaba ariko arabikora neza n'abantu benshi bakaba bamushingira intahe ko ari umwigeme ariko arabikora neza, ari umwigeme yitahuye. Batumuye ikaze rero kugira ngo atwidondore anatubwire vyinshi kuri we bishobora kubaka mu buzima bwawe canke biriko biramwubaka muri ubuzima bwiwe. Ego murakoze cyane turakwakiriye mutumire wacu. Urakoze cyane kunyakira Benita. Amazina yacu ni Irakoze Elisa, nkaba sanzwe nkora kuri imbonesha kure yacu ariyo yanyu nk'umu TV producer. Ku mashure yanje yisumbuye nayize kuri lycée municipal Ngagara quartier Seti na lycée du lac Tanganyika section économique. No muri université nize université du lac Tanganyika nyene mu gisata c'ubutunzi finance et comptabilité. Yes, nkuko mumaze kuvyumva rero, nkuko umutumire wacu amaze kutwidondora, mwavyumvise neza ko ari umu TV producer. Mu Kirundi bavuga ngo n'umuhinyanyuzi w'amasanamu n'amajwi. Murumva neza ko ari ibintu bitoroshe cyane ku mwigeme nk'uyu. Yes, mwavyumvise rero ko yagiye yidondora, mwumvise neza ko yagiye yiga bimwe bitari mu byo ariko arakora ubu. Ndashaka kumubaza rero Elisa, tubwire ni gute byaje gute kugira ngo uje muri domaine itari mu byo wize, byagenze gute? Urakoze cyane kuri ico kibazo Benita. Aho vyahereye novuga ko kuva nkiri kw'ishuri niga sinigera niyumvira ko umunsi umwe nzoba mu TV producer nzokora akazi ubu nkora. Siyo visual office. Oya vraiment n'ukuri mwavyumvise muri présentation mwavyumvise aho nize niga igisata c'ubutunzi même secondaire na université. Ewe wari ufise vision yahe muri wewe? Jewe umva nkiri umwana narabona abakozi bo muri banki ngene bambara kajipo parfois gahotaro urabibona. Hewe nkavuga jewe nanje ntegereza gukora muri banki ni muri berbe. Okay, voilà. Niho nibona no muri secondaire byaranyorohera gutora section hamwe abandi bavuga nzokwiga iki. Wewe wagiye ufise navuga nti ni muri mperere ishuri ndashaka kwibona muri banki. Hama mu nyuma numva ko ibintu bigenda birahinduka ukuntu. Bigenda gute? Isengero sanzwe sengeramo chaque fois ngiye gusenga dimanche nararaba nti mbega nukora iki n'igikorwa c'Imana mw'ishengero, ntaraba ikorwa bakorera protocole ntiwapi ntayo noshobora kuririmba kwinjira mu maririmbyi ntiwapi. Iyo mpano yo kuririmba hari ukuntu twanyuranye ukuntu nkabona abakobwa bari ku makamera abandi bari ku mashini. Wow, bijya biratese yewe ndabizi nabishobora nkavuga ndi bujeyo kubera ntavyo nzi kandi ncanishamo nti peut-être ntushobora kugenda atavyuzi nyene ko batokwemerera wowe ugiye kugorana umva usaba ko baca bakwigisha rero kandi nanje akaba ataho twigeze duhurira navyo no mu mutwe wanje ntigeze niyumvira byo kumanipira imashini ibintu nk'ivyo ari ibintu bitakurimo mve kamera nta cyumviro na kimwe. Kaminuza ndimo gukora master jaze ku mashini twariga informatique twaraje nyene twagira pratique mu masale ya informatique mugabo vya kamera nta na kimwe nari na ide nimwe nari mfise mugabo mu nyuma mpejeje amashuri nko kuri televiziyo kuri mbonesha kure yacu bahamagara abifuza kugira amastage abastagiaire bashaka abavideographe abajournaliste nanje nisanga na depose nti bya bindi nabona muri eglise barabikora reka ngerageze reka ngende naho nazoronka akazi canke ndabikore ngire na notion basi dofumanja mishengero wacu ndabikore uva ndafite ideni mishengero ndafite ideni imana hamaca nisanga rero ngaho ndayikora stage ndayiheza
heureusement ndaronka n'akazi ego manje urashira ku ruhande y'amane yawe kumva yuko ucana muri banke uriko n'ibintu nka bijya nyine byo wari waratekereje nyine kuva ukiri umwana ubishaka ku ruhande urabasoma mu diakoni ibintu nk'ibyo ariko uvuga ati ntegereza lazima nkorera Imana ubona yuko ukorera Imana igiye kuri kamera abari kure bakabona ubutumwa biciye kuri kamera ari wowe uriko urabitera ariko urabikora umva ari byo nyine ubaye proud nabyo rero ndashaka kumenya muri urwo rugendo rwose wabayemwo gupostiya kwiga hari igihe usanga umuntu akaraguca intege akubwira ati no ibintu bijemo gute atake uri n'umukobwa ushaka umuproductrice mva biba bigoye cyane nshaka rero ngo utubwire ama-challenge yo kwihura navyo bigeragezo kugira ngo bikomeze umuntu wese kadukurikirana kugira ngo yumve aho wananiriwe kariho watsindiye ngerageje kwishura igihe cyose winjiye mu kintu atari na domaine yawe wanashaka na domaine yawe ntuzobura abantu babiri nzima muri yego uwa mbere ni uguca intege uwo ntabura kandi ni benshi gusumba abakwankuhaje abagutera intege ntibandanya uno munsi vyanse ejo bizokunda hama narahuye n'abo bantu ambwira Elisa ampushura umukobwa ibintu kuri tumwanya raba sivyo wawe uravyumva sivyo wawe bivemo hakiri kare utaratumwanya ariko gumako n'abandi bambwira bandanya ni bon kwera ndavyibuka yuko hari igihe urumva nyene vyaparangara vraiment nukora mu vyuma nyene ndavyumva ivyuma n'ibisezerana bikagutera stress kweri bikagutera stress ugataha nyene wumva warushe canke aho mwakoranye bakubwira Elisa izo stress zawe wewe nturi umufundi nturi umutekinisienne wewe raba uronderera ahandi ariko ntiwifuza kubivamwo oya hagera ataha nkavuga jewe n'ukuri ejo sinzosubira nkavuga ejo sinzosubira mugabo nkaca nibuka babandi bantera intege nabambwira Elisa bandanya bandanya birakunda nkaca mvyuka kweri nkaca uzinduka uza ku kazi urumva ko byari ibintu biryoshe cyane rero muri mu gihe donc uri kurondera icyo ushaka abajya abantu baguca intege ushira inyuma y'amatwi nta muntu n'umwe ushobora kumviriza ariko rero ngo tubwiye ama-challenge ntiwadomye ko ahantu ushaka wavuze abantu baguca intege utuntu nyene tutu activity twaba ukavuga ati jewe ikintu kibaye n'ukuri ase ndarambiwe ndahejeje ndabihevye na karisi domaine yanje nishaka kwicara muri banke nishaka nyine kwicara ibintu nk'ivyo bisanzwe nyine akantu umva nyine kagukoze ku mutima uvuga ati oh yeah nakubwiye umva n'umudivi producer ni ukora mu vyuma ivyuma navyo ntibisezerana urashobora gutaha wazimije imashini yawe neza uyu wasize yaka ibyo ari meze neza atakibazo na kimwe uravyutse mu gatondo urayakije nyaka uracometse urutsinga ntirukora nimbe baje nagwisha ama microphone ufite ikiganiro ugomba udifize 7h hageze 7h-5 urakije microphone ntivuga none naranda yica byagenze gute aho umutumire wamucereje umva aho ni stress utsigarondera mbega notorera inyishu gute aravyumva umva kamera ukayatsa ikanka umva udu challenge ni twinshi duhura na muri uyu mwuga ego mugabo tugenda turamenyera nivyo cyane yes urumva neza rero ko umutumire wacu Elisa ariko agenda tuganirira ibintu bidukomeza ibintu vyiza cyane murumva neza ko atashize amaboko mu mpuzu kandi yabaye mwigeme yihagaze ko yabaye mwigeme adasubizwa inyuma n'amajambo y'abantu murumva ko biryoshe cyane iyo wahisemo gukora ikintu ntumvize amajambo y'abantu rero nahanje kumva yuko tugeze mu kintu dutegereza kukibamo mpaka icyo kintu twihaye tukigezeko rero ndacabaza cyane umutumire wacu urumva ko wagize ama-challenge yose aho se waciye ndashaka kumenya rero ko ide wagira winje mu rusenga bwa Imana ndashaka kugira igikorwa ndagukorera bijya byose wahora wifuza bijya byose wifuza urabona ko ubu wamaze kubigerako oya nukuri ntavyo ndagerako ivyo nshaka gushika mugandi sidashika abuziki kugira ngo hashike ikura n'igiki Benita kumunsi kugenda turiga kumunsi agenda haza bishaje umva ejo usanga umenga ntana kimuzi urabona uvuze ngo nashitse ngo namenye vyose usanga atana kimuzi umve uguma wiga kumunsi ego ariko atubwiye neza kugira ngo winjire muri uno mwuga hari icatumye winjiramo wari ushaka gukorera Imana eske
byarabandanije umwe tugishaka kugira ngo wumve nako baba nk'abandi bavuga babona bari ku makamera bari ku ma ecran n'ibintu ego ndakorera imana wow ego ko ari ibintu byiza cyane ndaryoherwa iyo mbonye umwigeme ariko aratera imbere iyo mbonye umwigeme ariko arakora bya bindi byananira abandi bya bindi bamwe bigeme bavuga ati iki kintu wapi ntacyo nashobora iki kintu ari umuntu umukobwa ashaka kuvuga ati jewe ninagira kirya kintu barantwenga kuko nico abahungu jewe none natwara imodoka bazonenga nta muntu azontukira oya uriko wiyumvira ibitari byo iyo wishizemo ikintu ugashiramo n'ishaka n'umwete utumviriza amajambo y'abantu uragera ku cyo wari ushaka rero ndashaka ngo utubwire nk'umwigeme yitahuye nk'umwigeme azi icyo ariko arakora nk'umwigeme yagiye muri uyu mwuga cyangwa kino gisata azi icyo akurikiye ubwire abandi bigeme biyumvira yuko kuba uri umukobwa w'umuproductrice cyangwa umuproducer ari ikintu wihenze donc bahimirize ubakure mu bwoba. Urakoze cyane Benita. Ikintu ca mbere nababwira ntibareke ubwoba vraiment. Yes. Koya nanje nico kintu novuga nti cambereye intambara kuko ntivyinjiramo nari umukobwa wa mbere iyo kifye iyo poste ka muri televiziyo. Abandi bari abahungu gusa. Umva nanje nje ndi umukobwa kandi urazi abakobwa turafise akantu ko kwikengera nti ibi ni vy'abahungu ntavyo nshobora kandi ukacubiza nta n'ivyuzi nta na experience ubifisemwo na ntoya uje kwiga umva bice bikugora gose muye harya vy'ubutunzi finance comptabilité nje muri cabine technique umva vyari bigoye gose abanci nege bari buzuye vraiment hatamvuga jewe ndabihevye ivyo sivyo wanje nazimiye na kare sivyo nigiye nta na kimwe ndabiziko Mugabo mu nyuma naramenyereye kandi bikora bikora neza ego ubu ni sawa vraiment ego nako haje n'abandi bigeme bagiye ko haje nimba ufise icukunda nimba ufise ubona kiga wogushobora kijemwo ikintu ca mbere mu mutima kugikunda iyo ukunda ikintu uragerageza uburyo bwose ego ico ushaka kumenya ufise umwete urakimenya wow yani impanuro yagiye kaziduha ni ibintu biryoshye cyane iyo ugiye mu kintu nkuko yaje kubivuga nisanye bavuga ngo ibi abasore batunadumba cyane iyo rero ugiye gukora ikintu n'umutima wawe ukanagisengera murumva ko n'Imana cimufasha kuko yavuga ati nkeneye gukorera Imana yararavye protocole sinoyikora yararavye ibindi byose sinabikora mugabo avuga ati harya niho hantu mbona noshira nanje ico nokorera Imana nkumva ndaryohewe murumva reka ibintu biryoshye cyane arabaye nka impanuro babakobwa biyumvira yuko atamu producer umukobwa abaho arabaho cyane kujya batwita nibamaho ku gihumbi nivyo kabisa nimuze mwikengera murashoboye namwe kimwe mudashobora gukora nta kintu kimwe hereje amaboko n'umutima wawe wose umwe ukavuga ati mana kino kintu ndagishaka ndacipfuza kukimenya ndifuza kuba muri kino kintu n'umwete wanje nta kabuza ico kintu uzoba ugishoboye rero mu gihe wumvise babandi uri umukobwa mwiza ibi ntavyo wojamwo n'ibintu gukora konsinga urabona ko tusavuze inzara zawe wagize akabyani wagize nerumva ko nene ama challenge ku bakobwa ivyo bintu rero abakobwa turakwiye kuvyevita tugashira ubwenge cyangwa umutima kuca umutima wacu tumwe twiyumvira canke ikintu gitoshobora kuduteza imbere twagera ku yindi ntambwe n'icahe ikintu wifuza kugira ko muri kazoza co nifuza kugeraho ndashaka kwibona muri iki gisagara ca Bujumbura ari uyoboye bakeneye umuntu azi gukora live neza barondera izina rya Irakoze Elisa batamubonye batamubonye bamenye ko live yabo itameze neza iyo ndoto ni indoto y'ibisazi nyene umva kandi aza ari umukobwa barondera apana umuhungu umukobwa umva izina ryanje rizwi hose ego bon for example hariho umukobwa ni ibintu bimaze bitembera ku ma réseaux sociaux umukobwa yitwa DJ Ira ari mu Rwanda ni umukobwa ariko abikora neza ni umukobwa donc ni ibintu batari bazi ko hari umukobwa mu DJ yubaho rero n'ubu mu Burundi rero nako two turaronka aba TV producer iri sango muramubonye mumva ko yifuza no kugera no kundi rwego rero
abaterankunga abatera intege babandi bacana intege nitubakeneye umwigeme wacu ashaka kugera ku rwego ego nico ni cambere n'iki kindi ca kabiri wumva wifuza kugerako nk'umwigeme yitahuye urumva mvuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura isi yose imenye ibintu bitangaje cane n'ibintu biryoshe kumva yuko hariho umukobwa yifuza kuba yosaza isi canke yosaza igihugu arimwo n'ibintu sinzi n'ikintu kiryoshe cane rero reka mfate kano kanya kugira ngo nankohaje ikiganiro nababwiye ko cyitwa umwigeme mw'iterambere rero ndasaba ngo umwigeme wese azoraba kino kiganiro canke uwundi muntu wese yegereye umwigeme abona yuko ari maboko yarigariga turi batuta maboko igihombe nta kintu na kimwe dashoboye gukora rero mu gihe wikengeye mu gihe wisuzuguye ntaho uzogera reka ndabasabire kugira ngo muve hasi tuvire hasi rimwe iki kiganiro caje ku bwanyu caje kugira ngo kibatera intege kibatera ingoga kugira ngo mubone yuko hariho abantu bamaze kugera ku rundi rwego kandi b'abakobwa bagenzi banyu ntimukikengere vraiment ntimukumva amajambo y'abantu oya ndabateye intege cyane rero yes yari jewe rero Mugisha Krista Benita twari kumwe na Elisa Irakoze ndamushimiye cyane umutumire wacu nandi ndabashimiye cyane Benita ego nongera ndagutera intege cyane kuri iki gisata urimwo ni gisata kigoye cyane ariko ndaguteye ko haje ndakwankohaje cyane gose kandi uzuhimirize n'abandi bakobwa bakuri impande bakwegereye kugira ngo babone neza ko hariho ibyo barushije hariho aho bogera babonye aho ugeze bakabona ko hashobora kwigirako ndabashimire mwebwe mwabashije kubana natwe muri kino kiganiro umwigeme mw'iterambere iki kiganiro rero gihari kugira ngo gihimirize wewe umwigeme wumva ugifise ubwoba wumva utiyemera mu kintu kugira ngo kibatere intege kugira wumve neza yuko wewe ubwawe ivyo bita ngo ni ibikorwa by'abahungu nawe wowe bishobora reka ndangize ndabashimira cyane nshimira ubu wese yaravye kino kiganiro kuva ku ntango gushika gihere tukiri kumwe natwe ndagushimiye cyane nongera ndabasaba kugira ngo mukore partage j'aime na commentaire kugira ngo tubashe gutanga ama message ku bantu batandukanye tubashe guheza n'abandi bagenzi bacu kugira ngo twese hamwe dushobore kugira aho twigejeje ndabashimiye cyane rero ndababwira ngo naho ubutaha tuzoba dusubira